urabona twe twihangana imyaka tubihangana amezi menshi rero ku munsi umwe vraiment ayicaye muhira koza ivyombo agakoropa akamesa nakuri vraiment nibaza ko atakibazo akoza ivyombo neza akavyoza neza none se mwanda vyoza sinkoropa singira gute byose si jewe isi yose none we abikoze umunsi umwe hari caba uti rero uwo tumirira abagabo bagenzi abapfasoni bagenzi bawe yuko uyu munsi bari kwicara bakamikara abagabo baba bakaba ari bakora ibikorwa bari gukora no munsi vraiment ni barabe batubebeze abantu bace bijajana abagore nabo oya ego kuko ni inshingano zabo uko nkiye kubikora kibaho utagaza kuvyuka mu gitondo sasa igitanda cawe itegure amasaha yo kukazi va ku kazi shani mbari mu isoko suma uzane injya utekere umugabo wiwe wicare kumbabura wenyene yumve akanovera kumukenyezi kabisa aginge zitese umukozi zitese umukenyezi wiwe apana inge zitese umukozi arashanga ibiseru umukozi abizigize agire gute nivyo byegeje usabumva ngo umugabo ngo yasambanye ngo yarenze ibigo none uzosigira umuyayi igitanda kwa gisasi umugabo aratasha sanze mu kuyayi wa muyayi karagisasi amuza kukiryama nako nuwatabona n'utageshashe ego rero abantu bafise izo ngeso oya bikebuke umugore yaba n'umugore menya ko umukenyezi ibintu byose ni wewe bibazwa mu rugo apana kwishinga ngo umukozi ngo anagurikira je ntabyo no bamwe vraiment ntabyo noshobora ego oya ntibikunda uzuka mu gitondo tanga umunsi wawe ndasasa igitanda umugabo wanje arafungura gutya okay midi bishobora gukunda ko udashaka kudakunda ko afungura inyutetse kubera ko uri ku kazi ariko ku masaha ku mugoroba waviye ku kazi 16h muhira shika muhira aranje utuntu uraba ko abana bakoze ama devoir ya uniforme ni kirato cy'umugazo kwambaje mu gitondo ja kukoni teka gasosi karyoshe umugabo ajya gasosi avuga ati vraiment nari agasosi gatetswe n'umugore none vraiment hamucuje byose vraiment hari hingo sanga zigoye n'ukuri kuba ku rugo ukabana n'umuntu n'ukuri bikanka kihangana ukumva ko hageze vraiment aho umutima urengerwa ku mutima sibuye maze kwihangana ukabona biranse ashobora guhitamwo ndigiriye muhira mugabo wagerageje kameme wagerageje ukabona biranse byamaje nanje no Rwanda kuja kwicara ngapana kuja nkuko wabivuza pana kuja kwicara uja mu buhumbu kugotana n'agasore kanaka kugotana n'umugabo w'abandi apana kuca bakana ngo wewe ngo naka ngo jya namubonye mu kabari kumwe naka rero ramwumvise araha ari kumwe n'umugabo kanaka apana kuja kwawukana kubera ibyo oya wawukane kubera uziti je ubuzima bw'urugo dance giye muhira ini ngo nifatiye ngiye muhira ku bavyeyi nicare nikereze ndere abana nta kindi canke mfise mwaye kuja gupanga ndabikora uko ariko singiye kubera izindi motif aho vraiment nabo nyenda oya kandi nta kusamfisa oya vraiment nta gicumuro mfise ndera ndumwere kabisa wewe naho watanze na rero yicu kwa pegeti kandi badumbi ariko bagiye gutoza bagasoza gati uyu muntu yatwaye imana naho kanye wewe ubu basigurire rero kugira bavuge neza bakubo kubantu kumuntu yabahaye narabaye kwanza ndashora umukenyezi daye ndumukenyezi zima bw'urugo ntibisigura ngo no kwihambira canke sagasho uraja kubara n'umuntu byanse iwanyu nafise udafise iwanyu naho inzu zo gupanga mu gisagara ziruzuye ucuga gupanga rero jewe narabaye mu buzima bw'urugo munyuma biranka from biranka complètement kabisa aho ngeza ubwenge n'umutima n'inguvu ziwanje ndabona ko byanse puisque umutima n'umubiri zifata ama pièces de rechange bifise champitamwa gufata ingingo yo kuja kugira gute kuruhurira ubwenge n'umutima kugira nshobore kurera abana banje navyara nkifise ubwenge n'utuguvu ko kubaronderera
Hello my people, hello fans, ndiba kubona neza microphone ya kabiri na wa mukisi wacu aho tugira kuri uyu munsi w'abadamu. Uyu munsi rero je sinzi ko tuza kuyaga duhuza kwera kuri uyu munsi numva ko abadamu ni ngorane. Reka tubanze tumuramutse tutarateba ngo ashavure. Karibu mupfasi. Murakoze cyane. Ndagize yambu cyane bakunzi ba INYISHU media. Ko musanzwe mubizi ni wambu. Amanye musanzwe menyere. Bamirizi iradukunda Merizi azira Merishu official umukinyi w'amareresi. Ego ni umukinyi w'amareresi rero uyu munsi twabazaniye akaba asanzwe ari umukenyezi. Mbega huremera ko kuri umukenyezi? Ego cyane ndumukenyezi nabiravye urabona kamime ko nsa n'umukenyezi. Ego ko mu yamajambo make banzi dusiguriye kuri wewe ku bwawe umukenyezi ni iki? Chambere umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukenyezi ni maboko igihombi. Umukenyezi ajejwe ibintu bike bidashobora gusigurika mu buzima bw'urugo, mu buzima bwa misi yose. Umukenyezi n'ukuri ni insiguro y'amajambo tagira uko angana. Ndabibutsa rero ko turi ku uyu munsi wa Roy Mars ari wo munsi twaje kugendera uyu mukenyezi tubona kandi yuko aberewe neza cyane. Ako kantu nani nakibagiye kuvuga kuberewe. Murakoze cyane. Ego ugerageje kudusigurira ku nyambaro wambaye. Iyo nyambaro ni y'abakenyezi turabizi ariko bayita gute? Nyambaro igitenge, impuzu nambaye bayita igitenge. Ego cyane najyana imvutano. Oya nkaba nambaye igitenge. Rero umukenyezi agirwa n'igitenge. Ego irivuga gukenyera. Yego irivuga gukenyera. Umukenyezi arakenyera koko akenyera kuri byinshi. Akenyera kuri byinshi. Mbega abagabo bo ntavyo bagenderako? Oya ntumva umugabo nyene ko ari umugabo nyene sico kimwe n'umukenyezi. Uyu mugabo kenshi afashwa habona wa mukenyezi. Ego uyu munsi rero naguhamagaye kugira ngo dushobore kuganira kwiri jambo ry'abakenyezi, aho tubona ko uyu munsi hari abagabo bamwe bidoga bavuga bati kabisa twebwe turafatwa nabi ko uyu munsi yugeze abagore bacu ntibatwubaha. We kwiyo sije uvyumva gute? Oya baratubeshera bafatwa nabi ariko ugerageje umwaka ugizwe n'imisi 336. Umugore nuwo gusasa abyuke mu gitondo ategura abana gutekera icayi akumesurire agusira igitanda akoropa inzu aje no kukazi akore agire gute aje ku isoko byose ariko umunsi umwe gusa amasaha atarenze 28 ntashika amasaha hafi 12 canke 18 ugashuka induru. Oya frame nibarabe utiro kuyu munsi umwe abagabo bo kwihanganya nukuri kubona twa twihangana imyaka turihangana amezi menshi. Rero ku munsi umwe vraiment ayicaye muhira koza ivyombo agakoropa akamesa nakuri vraiment nibaza ko atakibazo akoza ivyombo neza akavyoza neza wenda simwanda vyoza sinkoropa singira gute byose si jewe si yose none we abikoze umunsi umwe hari caba. Uti rero uwo tumirira abagabo bagenzi abapfasoni bagenzi bawe yuko uyu munsi bari kwicara bakamikara abagabo bakaba ari bakora ibikorwa bari gukora. No munsi vraiment ni barabe batubebeze n'abandi bace bijajana abagore nabo. Oya ego uko nishingano zabo uko ngiye kubikora mucuja kumurenzo gwamo mushire kwa manyama umurero. Oya nimba bikora urakubwa bishaka kuko agombye kubahiriza kumbura uyu munsi ariko sitegeko ko arinda kubikora. Oya ego mbe babikora nk'igisabo abo bagabo canke ni nk'itegeko? Oya sitegeko ni nk'igisabo mwe byo kuvuga utireka nanje nezereze umugore wanje umufasha wanje ko no musara umusi wiwe ndamwereke koko
ndamushigikiye setu ntakindi ya Murashobora official tugende neza cyane ikibazo kimwe ku kindi uyu munsi w'igenekezo rya 8 ry'ukwezi kwa gatatu buri uko umwaka utashe wewe woba warasesanga uratohoza neza icyawuzanye oya kuri nta matohoza maremare nigeze ndawugira ko kuko navutse ndawusanga mugabo hari ahantu nigeze gusoma sanga ego n'umunsi wahariwe umukenyezi ku isi ariko ibi abarundi rero cyo tugira umugore ngo ntateka ngo ndahera mu gitondo nyerere saa 8 niho ntasa none z'ijoro oya y'ibyo le 8 mars ivuga kuvuga umukenyezi kuwo munsi ahubwo yari uwo kwerekana ico amaze mu muryango yari umunsi kwerekana ukavuga ati jewe nka jewe Merishu no munsi le 8 mars ngira nerekane ico namaze mu mezi angana gutya mutware wanje bane banje icara ngaha ewa jewe vraiment mwarabonye sohoka ninjira nariko ndirukanga muri ibi nariko ndakora ibi umusaruro nzanye nuyu aha rero kwipwezi niho novuga yuko ufashije neza abakenyezi kuko abakenyezi baragenda bakigwa bamwe bicaye muhira kuyu munsi wari w'imarise bagasha babyimba ngo umugabo yari kunzanira igitenge oro uyu munsi nawe yari kuvuga ati uyu munsi ni wanje nije ndagusohokana fagitire yose ni gwanje ni mu bisanzwe niko byabiteza kuba yari kubwira umugabo wanje mutware wanje ukuri nanje ngenda kwereke ico namaze uyu munsi ahubwo rero kakazi hora wirigwako nagurika umunsi icara nagusororera nimba ari nkoko nimba ari he akabareke dushaka ndagutwaremwo ujye unywe sinukuri nta stress nimwe ko witetse aho rero bari kubahimbaje neza bya munsi uyu munsi witariko 8 aho rero uca witwarira umumama wa Lumicash nayo utagenda gushwana ngo ndagiye kunywa ngo nze nawe umunsi wanje umugabo ngo asigara ateka ujya siwe oya ujya siwe ariko bari karaja inyuma ico le 8 mars ivuga reka tugende neza rero kwiri rivuga ry'umukenyezi wavuze ati umukenyezi akenyera kuri vyinshi none mbega umukenyezi yararekuriwe gukenyera gushika naho bigwira akavuga ati genda ataye urugo ndomotse oya byari bikwiye kumera nyene kuko ari umukenyezi arabikenyererako kuko basokokuru bacu baravuze ngo burya kubaka no kugereka ibuye kurindi ntivy'amavyera ngo de kandi nibaze yuko iminsi yose atari wa mugabo azo kwama ari mubi natwe abakenyezi turakwiye kuraba aho vyoba bipfira kugira tugume turiko turakenyera hahandi nyene nk'akarorero aho usanga umugore umukenyezi ari we yabaye mubi mu rugo hariho abagore b'ingare urumva ngo jewe narize jewe kuba narize kukibujumbura shura koza ivyombo shura kugira gute umugabo atampaye umukozi atagize gutya ngo ntibishoboka none ivyo umugabo ashobora kuba adafise les moyens yo gutunganya byose akaba ashoboye kukurihira iyo nzu kugaburira we n'abana ntashobore kuba yoriha umukozi bivanye n'umushahara yo bafata none ivyo birashobora gutuma uturugo ivyo ntibikunda bishobora gutuma uba umugore w'ingare ngo je sinatetse ngo kubera ngo inzara zanje ngo zocafura no ivyo ni ibintu bidashobora gusigurika bidafashe rero nibaze bagerageza abakenyezi bamenye ico bari bumve yuko koko kuba umukenyezi atari banga ryoroshe ego wakuriye muri VIP ariko ntibigikunze kuguma muri ya VIP bari naho urukundo rwawe rwakujana ko agiye kuba n'umuntu adashobora kukuzana b'abakozi emera ubuzima afise ukenyere kuri ivyo nyene neza ashobora kuguha umukozi bikore vyige ubikore kandi biragenda neza hari abandi bakenyezi nyene baba intambamye mu rugo kumbure bivanye n'ukuntu bagomba kuguma bareza amaboko bicaye muhira bakashaka nkaho atakazi bagasuzugura akazi abo nabo ntaco wabwira ubusuzugura akazi ahubwo akwiye no kubitwa nk'uyo ndanamwumvise ahubwo
nirasha usuzukura akazi hama ubeho gute ubuzima bw'uyu wabona aho bugeze kwe ubuzima bw'ubu burazinze ubuzima bw'ubu busabe ko mushira hamwe ingufu z'umuntu umwe burya si kimwe n'ingufu z'abantu babiri ikintu ukuboko kumwe guteruye sico kimwe n'ikintu giteruwe n'amaboko abiri nibave muri ivyo bintu vyo kwishinga ngo n'umugabo ngo byose ngo n'umugabo ngo genda umugore ndo wo kwamikara oya nibakore ntugaya akazi nimba ari isambusa icara kwibarabara igikunu ko winjiza ryajana kuko bizoja kugira ico risahiriza mu rugo uzobura isukari y'umwana washaka kudafise ikiro mahera kugura ikiro c'isukari ufise ryajana umwana wenda kukurirako uraja kugura isukari umwana umugaburije none utayarondeye umugabo nawe ahembwa ku kwezi aratashe nta ryajana afise iragenda gute muzanjyane kandi zivuye he zivuye ku mugore zivuye ku mugabo umugabo we yagiye kurondera byanse ariko nawe iyo umufasha ibyo bito bito ushoboye nukuri usanga urugo rumeze neza bakunzi b'Inyishu Media ni Mayeri Kiramvu turi kuri Lumicash ndababwira ati bandanye muguma ku murongo muraza kumenya byinshi benshi baraza kwitahura hari abandi ba mama nabo usanga ingo zabo zasambutse cyangwa ugasanga mu rugo rwabo hari uruhagarara kubera ko bakunda amasengesho cyane ugasanga abagabo baridoga ati jewe umupfasoni wanje yama mu masengesho ya misi yose abapfasoni nabo gacavuga bati wewe wa mugabo we umbere ikigeragezo mbuza kuja gusenga mbega abo mama nabo bahera dire ndi vendredi baja mu masengesho gushikana aho urugo rwabo rutabagara hari cyo bababwira ego cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo tugire ubwenge tubiza yego kandi umugore w'ikijuju niwe nyene asambura urugo rwiwe ushobora kunyumvisha gute lendi gushika dimanche muri gusenga inshingano zawe nk'umugore mu rugo kora ryari sangabe ntibakubije kuja gusenga ariko menya uti umugabo akeneye kuja ku kazi kandi akeneye gutaha bisaba yuko umugabo ataha akasanga mu rugo kuko arankeneye hari ibyo ntegereza gukora nk'umugore ja gusenga utahe ntibivuze yuko kuba muri imbere y'Imana ariho uzokwishurwa ariho uzoja mu ijuru ya n'Imana ntibiturekurira ibyo ya kuko nanjye tugira ubwenge tubugwiza yego tuyisabe ariko tuyisaba n'ubwenge bisiga ko tuyishiramo ubujuju imisi yose ego vraiment hari abagore bameze gutyo kandi vraiment no gutsitaza umugabo yego ugerageza kandi cyane cyo kunyumvisha yuko umugabo yoba gukeneye siza du matin uzukiye muri eglise uce wirigwayo agiye yambaye impuzu zitagoroye midi aza aginga z'umukozi yego nijoro ngo mvuye ku karaga ariko vraiment uko suko gerageza umugabo aho uri kuragerageza umugabo vraiment iyo nuko abantu bakora ivyo bintu nibisubireko yego hanga iminsi nimba ari mardi jeudi canke vendredi naho umunsi umwe canke ibiri ugatuye umunsi chérie nuko ndagomba ndagusabe mutware wanje no munsi ndaza kuja ku karago nataha ntevye nukuri unihanganira apana mugabo ntibibwa misi yose ku buryo atona no ku kazi yambaye ikatogica fe wabuze umwanya ushitse warushe ngo namyonga saa ku karago ngo kazaje gisirimba warushe urabuze n'umwanya wo gutata cy'umugabo uko no kugerageza abagabo nibikebuka abagore hari ikindi gisata c'abandi bakenyezi bakora ubuzi bwabo bwa misi yose kumbure ugasanga bahaye umwanya munininya ubwo buzi bwabo bwa misi yose kumbure bakavuga ati je ntandushe umukozi zana wahishize zana imfungurwa ku meza umukozi genda dusasira igitanda umukozi mesera impuzu z'umugabo ugasanga ikintu cyose umukenyezi yari gukora kiraba umukozi motive y'akazi akora awo nawo ntaco umuhanura nawe nyene bwo mu ndafiswe n'umuhanura kuko umugabo yamara umugabo uriyegeza kamiko umugabo arafise amategeko yiwe udashobora kuja inyuma yayo ngo nuko ufise akazi okay sawa nta ukubujije gukora kuko dushaka nyene ko abagore bakora ndakunze gukurikirana kenshi ibiganiro bya Denise nkuru nziza umugore mutandukanye umuhisi mutandukanye niwe akunda kwigisha cyane ndanye n'abamama yego wiriwe ku kazi
watonze mu gitondo uragiye ku kazi utaha saa 2 saa 5 z'ijoro oya urataha kubera iki wa mwanya utashe urashobora gushika muhira urabe igitanda mbere nagisize ndagishashe mbeho kwanza ushobora gusohoka gute uri umukenyezi ushashe igitanda ikibaho utegeza kuvyuka mu gitondo sasa igitanda cawe itegure amasaha yo ku kazi ja ku kazi va ku kazi sha nimba ari mu isoko suma uzane injya utekere umugabo wawe wicare kumbabura wenyene yumve akanovera k'umukenyezi kabisa aginge zitese umukozi zitese umukenyezi wiwe apari ingese saba umukozi arashanga ibiseru umukozi abizigize agire gute nivyo byegeje usabumva ngo umugabo ngo yasambanye ngo yarenze ibigo none uzosigira umuyari igitanda kwa gisasi umugabo aratasha sanze mu guya wa muyari karagisasi amuza kukiryama nako nwatabona n'utagishashe yego rero abantu bafise izo ngeso oya bikebuke umugore yaba n'umugore menya kuri umukenyezi ibintu byose ni wewe bibazwa mu rugo apana kwishinga ngo umukozi ngo anagurikira ntabyo no bamuvuremo ntabyo noshobora oya ntibikunda uzuka mu gitondo panga umunsi wawe ndasasa igitanda umugabo wanje arafungura gutya okay midi bishobora gukunda ko udashobora kudakunda ko afungura inyo utetse kubera ko uri ku kazi ariko ku masaha ku mugoroba waviye ku kazi 16h muhira shika muhira aranje utuntu uraba ko abana bakoze ama devoir ama uniforme ni kirato cy'umugazo kwambaje mu gitondo ja kukoni teka gasosi karyoshe umugabo ajya gasosi avuga ati vraiment nari agasosi gatetswe n'umugore none vraiment hamucuje byose cyo wiraramira ucire mu bubare uze usokoza inzara ama start time ho yahaziye ho nibindi bapfasoni babwire nukuri ndabinginze abantu bafise iyo ngeso nimwisubireko nimwisubireko mutazamuragiza abagabo banyu ngo barenga ibigo nimwe mu batuma bivanye n'ingeso zanyu uko mwikomporta Ninyishu media Mael Kiramvu muri kumwe ni umunsi wa Roimar sedukeza abashiki bacu bamama bacu kuri uyu munsi umwe wo mu mwaka mwarose niteka ridasanzwe ariko tubandanya turi kumwe na Merishu official ariko aratanga impanuro kubigeme n'abamama bamwe hari abandi bamama ku kindi gisata naho baguma bifata nk'abantu bagowe agakomye kose umugabo aranyanka umugabo arandiye mu majambo make bashaka ibirenze ku bagabo badatahura ubuzima baba babayemwo abo nabo bo ubavuga kwiki bashaka kuri abagore n'ukuntu burya abagore nibo twishise isi yarone yishwe n'abakenyezi abakenyezi turaguye cyane nubwo bavuga ngo abagabo baraguye mugabo tugeze ku gisata cy'abakenyezi naho rero kwini tumaje wowe umbwira ego wakundanye n'umuntu uzi ubushobozi bwiwe uraje kubana nawe uzi ubuzima afise urazi ko ashoboye kuzokwambika gashwashwa cyangwa kwambika duanasi cyangwa kwambika sipera ariko urashitse mu rugo rwiwe waje uzi yuko uzokwambara gashwashwa hirya yaje ngo uhuye ngo na Merishu nkuko nyene niyambaje nambaye sipera bitanga nambaye ni sipera mufsin ni sipera waxi cha sipera wax ego hamarangu urahuye na Merishu yakubisemo sipera yiwe yakubisemo nyene tubibona nawe nanje nkeneye gusana nawe my friends lemoye ntizingana ego shobora kuba afise umugabo ashoboye kubima jewe nawe umugabo wawe akaba adashoboye kubiguha cyane nawe ugasanga urashiramo umutahe kwigurira cyangwa shanga nanje ndashiramo imitahe yanje abyigurira bisigura yuko ucuja kuba ingare mu rugo sivyo emera kuba muri bwa buzima wa musanganye wa mugabo mufashanye ego rondera nawe ukreye ukore kugira bya bindi umugabo uradashoboye ubifashanye bikunde bigende neza ego rero kono babwira ico ni gisata ikindi dusimbire ku kindi gisata barenga ibigo abakenyezi nyene wababaza mbere bamwe bagasuzugurira n'abagabo mwibarabara mu rubanza ugasanga umugore ari kabwira umugabo wiwe mu rubanza ngo caga hadutahi ngo wewe ngo nguraja ngo ngaho ngo hoja mu bandi bagabo ngo kicara ngo umugabo ugasanga ari kamuburira indero bene abo nabo naco wabwira sirivuze nuko ikibara abakenyezi nimwumva vraiment yuko
ariko tugomba guhagarika ku bakenyezi ndabasavye sivyo twisubire ego umbwira nk'umukenyezi muzima ushobora gufata umugabo ukamuhagurutsa mu bantu utarabije ijunja afise ngo canga kandi ukaburuta vraiment ego iyo ngeso no kurenga ibigo nimureke kwifuza iby'ubuzima bwanyu budashobora kubaha my friend ukwifuza ni kubi nibareke itama wumva n'ubuzima umugabo wawe afise byohererwa ibyo umugabo waguhaye ibyo ataguhaye nabyo musengere azobashe kubishobora abikuronse yego kuko ibyo bijya gutukisha n'abari mu ngo abagore bose ni ndaya abagore barya barenga ibi kubera ubuntu bw'uburofari ugasanga rikaja gusambana kubera verni Ubwo rero pa kontra bose babigira ngo nuko babivuze babigira kubera ingeso ego abafisi iyo ngeso vraiment babingize ni bari gutukisha abantu b'abakenyezi ni bari gucafuza abamama bari mu ngo kuko dushobora kuba tugendana je na wewe ejo bakakubona muri ya makosa ego bashabona ko twese ariko tumeze atari ko biri turabinginze abantu baba bafisi iyo ngeso nibisubire ko bikebuke turabisabye mama Lumicash na Jenje je kubabwira vraiment ndabinginze abamama nkunda abamama bayinyishu meza abamama mwese aho muri uza kubona iki kiganiro wese ndamwinginze navuze ibikuru mwibaza muko mwavyumvise ndabasavye nimusubireko nimuhinduke izo comportement ziri bizarre nimuvavandire nabyo tuje mu iterambere ego Merishu araca tubwira byinshi turacari nyene kwiki kibazo cyo kurenga ibigo iki turagihagarako cyane kuko baravuga ati izi ngo nyinshi zarahukanye kandi zahukanira mu nzu mu barenga ibigo hariho abakenyezi uza wumva ati jewe n'ukuri mu buzima mbayemwo nta mugabo mfise kubera ko hageze ku kazi nyene kajya kazi ntarinze ndavuga mwibwe mu bamukazi ati anyicisha umuhonyo ahageze gufungura abigara imwe agaca avuga ati ndahazi ugaca usanga rero yagiye kurondera ba bantu babashonje mu kurya basahagura basahagura bahaga batevye bya bisambo abo nabo abo bose tujuru nguma nababwiye umugabo wawe ni umugabo wawe ego baza yuko umugore n'umugabo hari igihe bafata umwanya wo kuyaga mu rugo none umaze kubona yuko atakayaga kukarenze afise ari wa wundi abega rimwe nkuko wabivuze ko ari kudashobora kumwicira ukamubwira yewe yamara rero umutware wanje iyo hageze ko dufungura ari ukuntu ntahaga nta kuntu woraba ukongereza amapeti kugira ngo ndafungura amage genda uzi yuko umaze kumuyagisha nawe nyene n'umuntu afise ubwenge yego aba yumvise icyo ushaka nibaza yuko ashobora kubahiriza agakora ibyo ushaka bitarenze kuvuga yuko worenda kuja kurenga ibigo byose mwabivuganye biragenda neza yego kandi ubu numva ngo hariho n'utuntu twongereza amapeti nibazi none ukaja kuturondera utwo tuntu ukamuka muri sheri je ndabona vraiment ko bitako biragenda neza yego ndavyumva kweri ku bantu ngo birahari yego kora ibishoboka kugira abe yuko urugo rwawe rugenda neza apana kuca uja hanze kuja kurenga ibigo kuko ndashobora gushikana atari kugucafuza gutesha agaciro babandi bari kubara kwifuza ko babona ko ufise adresse ariko n'ubundi maze kugira ikibazo ntaho bakujana rero kugira ngo wikingire ukenyezi gerageza uce hirya no hino yaga n'abakuru nabo bazi ibintu bitandukanye bagufashe kugira ngo urugo rwawe rugende neza Merishu tugushimira ni Mayeri Kirambu ndababwira ati nimurambigwe turacagenda uruhande rw'abakenyezi tugezeko no gwitugwa barozi baba kenyezi bingare nyene bavuga bati jewe umugabo wanje nkeneye ndamufate mu ntoki iryo mvuze abari rya vuga iyo tugiye abari yajana bigaca bituma aja kumuronderera imiti yo kumuha kugira ngo umugabo agorodobe abo nabo bavuga kwiki ariko kweri kurugo rutangwa n'Imana igihe Imana yaruguha
haraho yarinze kukubwira ngo uje kwaha ivyatsi, haraho yarinze kukubwira ngo ugende ugire utuntu. Ubwo bwenge abagore bafise babukurahe. Mwahuye utazi ko muhura. Murareshanya ata gahunda mufitanye. Uramwemerera atakiyo na kimurinze gukoresha. None ubwo bwenge nizo nkomezi bigiye he kugira uje kurondera ivyo bintu byo kumuha. Meshe femme nta muti uba ku rugo maze babahenda kandi abagore benshi bumvira ivyo bintu bavyiharaje babafumo ngo byanda gutakiye ngwiki nta muti ubaka urugo ubakwa n'abantu babiri kumvikana no guhuza kuri hagati y'umugore n'umugabo nibyo byubaka urugo. Nta muti ubaka urugo ntibaze babahenda. Ego hariho isoni nigeze kumva y'umudamu yigeze kuja kurondera umuti uko nyene umugabo wamukuru. Ego hama agiye bamuha ivyebiyoba ngati ibiyoba ubimire. Umaze kubimira ucuza ko numva ushaka umwanda mukuru iri ahantu ku ruhande ufata vya biyoba ubironge kuremo hama ubironge uze kumuha umutware wawe afungure azogukunda ataraboneka. Shamaere ego Sivini ivyakurikere ntabimuhaye ntabiriye ego agihaza kubirya ngo madame ngukumenguranwika ngo nta bintu bigizeko ngo numva uri kuranukira none nk'uyo yungutse wa mugore abatakaje umugabo gutyo kumugabo aciye yumva amazira make murazi yuko ego yaciye yumva ko yabiriye vya bintu yagiye gutongera ko kuri vya vyema n'ibikiri byo bamuhenze yaciye yumva ko igarukiye kuri we cyangwa ko ari ahubwo ari karanuka wa mugore karanuka abaramwirukanye urugo barusambutse jewe gayewe none wumva ari ndayungutse muri babiri. Oya mu bisanzwe mwabo babiri bose barahomvye kuko si umugabo yarahomvye gusa bitamuvuyeko si umugore yarahomvye kuko hajya iyo utunze ikintu ukagitakaza nukuri kose urabona ko homvye. Mugabo urumva yuko bwabaye ubugore ku bujuju bw'umugore mugabo we yaguye mu bdataza ariko ubujuju bw'umugore umuti ni ubaka umuti ni ubaka ahubwo ushaka kubaka kwa nyako amavi ikizokugora ja mu cumba senga icanse ja mu mavi senga hamagara umugabo wawe muyage none shere kituruko kitako kiragenda neza tugire gute tukora iki tufati iki turondere he kugira ibintu byacu biheze bikunde uko nibwo rugo rwiza kushaka ko umugabo uvuga ugacira mu kanwa kamira nabwo nyine nta rugo ruba ruhari si urugo no kwimana yego ntabwo yoherwa yuko wabona umugabo wawe mu bantu uraronsa abashitsi wowe sheri ugenda uzana igasora tugabira abashitsi yego nateka byo guhabira muri umuntu w'umudamu tunibaza ahubwo ko umuyoherwa umugabo ihajya umushira table afungura abashitsi yagiherwa basave apana ko umugabo ari yo yikora sinabaza kwivyo ahubwo hari ikintu bita guhisha ingeso naho basi tuvugura ingare uwo munsi mu rosa abashitsi ukagerageza basi ukamwambika agashambara hari abatabidakunda wumva amaze kukwishimira vya bintu urabona ko ari bwo buzima niko bizi niko kubaka nukuri kurihenda cyane n'ubwenge buko no kumukoresha umureka n'ivyo bintu by'imiti ni muizera Imana muyage n'abagabo banyu ingo zanyu zizogenda neza cyane. Nimero ishu rero ariko aratanga impanuro ku bakenyezi ariko ku rundi ruhande nimutse mwandike muri commentaire ngo harabo tubibagiye igisata tugeze ko ni cyaba abandi bamagogwa banyabo pe babandi nukuri twovuga ati barakenyeye bubakiye kuri byinshi baragowe barapfuye nabi babakenyezi nukuri bumva umushinga ntatashe bagakwitira abana kuja kuryama kubera induru ziba zigomba zije mu rugo kuba abakenyezi bihanganye nabo ubavuga ko iki nukuri abakenyezi bihanganye nyene urumva ko ari intwari kazi ego nukuri hariho ingo ngaha bivugisagara ca Bujumbura kono ni kwintu kwisi yose ingo zubatswe kwinshi ego se abagore gusa bamana amafuti bo hariho abakubitwa bivanye n'amafuti yabo yego n'abandi bakubitwa bivuye ku mafuti y'abagabo ariko
babandi bihangana bakomeze kwihangana Ego. bizogenda neza hari abagabo vraiment ataha akigenza ibikombe amasahani sinzi indagara ntazongera sinzi sosi itetse nabi sinzi umunyu wo nta piripiri mukaba muratangiye kurwana Ego. nukuri abagore mwe naho ndabashimira vraiment bihanganira ivyo bintu burya kwihanganira gukubitwa si coroshe Ego. si coroshe ko umubiri nta byose urashanje ufise Oya. nukuri ni bihangane basanga imana bizatuma bigende neza kugira ngo mwawukane oya mukenyerereho mukumva kuko umugabo nawe nyene ubwiwe ego wese aragukubise arihaye hezo iyo aragukubise arihaye hezo wenyene aricara ahantu hamwe umugabo wenyene ubwiwe negabasha ejo nakubise umugore wanje ndamuziza ikiniki hirya ejo namukubise kumbe nayo naborewe twasangiye wenyene bivanye na kwa kwihangana kwawe wamweretse Ego. aratinda agahinduka akaba uwundi muntu mu buryo wenyene bigutangaza no kuri abagore nk'umwe n'abafise izongo nimwihangana byose bizogenda neza Ego. Abakenyezi bandi n'abakenyezi twovuga bari mu urwo rugero nyene twovuga ko neza na neza nabo usanga ari intwari babakenyezi tuvuga ko bapfakara yamara gupfakara gashavuga ati jewe umugabo ansigiye abana batatu barakwiye ahubwo reka ndera abanyene akemera akaba umugore mugabo bene abo babita abagore bagabo akavuga ati je bizoshikira byose ndavyemera nta mugabo nkeneye wundi wa kabiri ngenda kuja abo nabo ubabwira iki abo nabo nukuri nabo nyene ni intwari kazi buriya kurera umwana uroshe uri wenyene Ego. Abagore barahari arafasha gupfakara agasharondera two yiyungunganyamwo kugira arabe yuko yorera abana bashisa mu zabukuru abigishe nukuri aho bari hose bubahwe Ego. ariko ndagaya babandi arapfakaye bana jera ko namaze gupfakara ntakoze uburaya mwana wanje ntazokwiga Ego. abo ndabateye ivyatsi abo ndabateye ivyatsi 100%. Siko mwari mukwiye gukora ahubwo icara wiyumvire ico gukora nimba umugabo wawe haco yabera gusigiye iyungunganya muri vya bindi bike yagusigira kugira wiyubakire izina wowe nyene wiyubahishe wowe nyene ubwawe kora gaburira umwana wawe utarinze kuja kuraraguza gaburira umwana wawe utarinze kuja kwiyandagaza utarinze kwitisha agaciro kugira ugaburira umwana wawe oya siko dukwiye kumera umukenyezi kabisa ni nkingi y'umuryango nkingi none umaze kugira izo ngeso umwana wawe uza muri kuramuha imbere yiwe kandi cyo muri kuramuha nitube abakenyezi koko tugendere ubukenyezi bwacu kumve yuko kuba uri umukenyezi ari ubuhombe ahubwo nibyo kwishimira n'iby'agaciro Okay, turatashimira abakenyezi bamwe n'abandi hari abandi bakenyezi bamaze kwitahura kazi kwenda mbere akazi ari akazi abakenyezi usanga bakora akazi kari gasa nk'akagenewe abagabo gusa aho ndavuga nk'abakora ikimaso ikiyede akazi k'igifundi akariko kose baravuga ko usanga kaba kagenewe abagabo ugasanga hari abamekanisye n'abandi benshi bagiye batandukanye abo bagore nabo bitahuye mw'ubwo buryo nabo ubavuga ko iki nukuri abo bitahuye vraiment ahubwo no bahana amashini menshi yego kuko umaze kumenya icuri ushobora kunanirwa kurondera cyabikiyede cyabikimasi none ninde urumva ngo yapfuye kubera akoze ikiyede reka nta numwe ninde urumva yapfuye kubera abaye umukomvayeri hoyi abasigaye dufite abakomvayeri b'abakobwa abashoferi b'abakobwa abataximeni b'abakobwa kandi rero nzorabe ibintu abakobwa bakora kenshi yego birakundwa atasiyo naje gituma babandi bumva yuko ngo Jesse nokora ibi ngo bubyongaya ngo nze kusuzuguza oya ahubwo uri kurisuzuguza mu gihe uri kuragaya akazi ugaya akazi gashobora kugutunga akazi kagutunga gakore n'importe koma gasakoswe kameze uzi gusa ko kakwinjiriza mesho femme kora akazi umukura amaboko mu gashambara byo kuyengorwa cyangwa buramango kujemerisho ko umwede ngo umukomvayeri jewe shaka mubaze amahere je nta kazi na kamwe ntakora yego ndose kinjiriza nakubwiye no
kuguheka ndaguheka iri muradi gusa mbone ko tushije ego ego ariko Merishu hariho n'abandi batinya akazi kumbure kubera batinya uruvugo kuko hariho ubuzi umengo bufatanya ari bubiri ako kazi ugakora umengo ufise amahasa y'akazi hari igikomboye hari kusereva mu kabare hari kuririmba hari usineyasti ako kazi ugakora bashaka gufatira umukenyezi nk'uko umengo uri n'indaya ahubwo barasara ababivuga ego none igikomvoyera ntigihemba kirahemba ninamara guhembwa ndaza kumva uburyohe bwa mushahara ni wewe none je ivyo uvuga birandaba jewe ndibuka amayererete muri ya Necom muri 2017 narigeze gukora mu kabari beach aha kuri ndayibagiga beach kunitwa aha hari Eden pour le moment narakozeho none bisigura yuko nabaye ntangorane mbona ntaje mbaye uyu munsi uri musineya uno munsi ndi musineya bitwaye iki erega kumbure bikoze bikanyinjiriza sinyungu ziwanje n'umuryango w'iwanje abantu nta kintu na kimwe ukora bigera bashima nabivuze no mu bukigano giheruka nta kintu na kimwe uzokora bashima rero kora ikintu kubw'inyungu ziwe wenyene ni intérêt yiwawe harura kuri wewe apana kuri naka kuko wishinze gukora kuri naka zoga akazi ego akazi vraiment numva yuko noga yantokora nakuburaya konyene ego ariko akandi kazi gikomvayere ikihede gisineyase igiki nukuri kimana erega injiriza ubwo buzina rivuze uzawumva bavuga ngurumva ngo umubwiye nk'umuntu ati je ndafise umusheri atakora ikati n'umuseruvere mu kabare basavuga ngo yo ngo abakobwa baseva mu kabare ngo abagabo ngo bagiye gusora baguma bakora ku bisusu ngo baguma babaraba eske ubwo n'ububeshi ego ubwo n'ububeshi bon ntawo bihakana ko bitabaho birabaho ubwo umuntu wese no kumukora mu kazi kiwe none ubibemerera ubibemerera none bose bavyemera ko bamukora mu bisusu ya je ndi mu kazi mandi ko ni mu kazi nibaza ku kazi kiwanje ibisigaye ntibabindaba kuko si bose babikora n'abagabo bose baza gukora bisusu n'abagore umugabo ariko n'umugore wiwe akora ku bisusu ku mugore w'abandi ivyo ntibikunda kandi none uzorabe nk'amabar menshi ya VIP pour le moment akora nk'abantu b'abakenyezi ego cyambere onyene ahantu hari umukenyezi usanga ari ahantu hacanga mutse ego marketing nyinshi zikora abakenyezi n'ucumira yuko utokora n'umukenyezi atokora ibi tugenda gute ego reka duhanure rero abakenyezi nabo kumbure bataratahura bafata abana babo babigeme bakagomba kubafatira muri ya mico ya kera iyo kutabaha kumbure nk'uruhusha bwo gukora akazi bakabazibira mu buzi bakavuga ati jewe mama narose akazi ko kujya gukora mu kabarati ati hari narose je ndafise impano yo kuba umuseneyasi atishwida abo ba mama naho ntaco hano oya ba mama vraiment nibikebuke ivyo ntibibaho ivyo byo kuvuga ngo none ntashobora kuba indaya atagiye kudandaza ntashobora kuba arindi kuba indaya atagiye gukina iyo filime ntashobora kuba indaya atagiye gukora ico kiyede wanashima yagiye mu masengesho akarayarayira mu masengero urazi ibintu bibera nk'amasengero by'ubucurashuzi n'ibiki bagiye mu rusengero utavuga ngo bagiye muri filime bagiye gukora mu bubare bagiye gukora gutya burya umuntu yarinze asaba ikintu kugikora kuko aba acumba umenga agifitiye impano muvyeyi ubuze umwana we gukora ngo akazi ntogakora ngo bivanye hari aho bitwaza ngo umuryango wacu ngo ako kazi karasuzuguritse no oya bavuga akazi kazana kandi none umwana yuko aja kuri terrain akore ka kazi ako kandi ushaka bibaza ko kazova he azokoroka kavuye mu ijuru kamusange mu nzu mureka ahubwo aja kwagura imbibe akore kanyene ubona ko gasuzuguritse kuko kazomuha keza kuko uzoshima kumuha akazi keza kuko azoba yamusanze ariko arakorera kamwe
mubona yuko badakwiranye hama muha akazi keza yego nimureka abana bakore Murashobora kuri duhande hariho abakenyezi kumbure baheba bakarambirwa bakavuga ati je uyu munsi nasesemwe uru rugo uyu mubano mubi w'uyu mugabo jewe ndarurambiwe jewe nukuri mana mfasha ndiyakire nditahiye ivyo bibazo uko bikura yego akavuga ati je nditahiye ndabihevye kubera iki kumbura akavuga ati jewe ndafashe ingingo ngomba nje kwibana je nyene nta wundi mugabo jewe nkeneye bivanye n'ibikomere ndiko ndabona kesi y'abagabo je ndayihevye ndagiye kwipangira inzu y'uwanje canke ndagiye kwa papa na mama jewe nibereho nimba n'abana banje bankurikira baze tujane gusa ico mpakanye nta mugabo wo mugahinga bazofatana ngomba ngende nironderere jewe kwiwanje ariko ivyo abagabo bivanye n'ukuntu vyamba bagenda bihevye bivuye ku mugabo runaka ukuntu yitwara nabi abo bakenyezi nabo mbega twobashira mu makosa yuko baba bananiwe n'ingo canke twobashira mu ruhari uruhu oya muhungu hariye vyanka umve ngo kugera kibuye kurindi hari kibuye agerekeranya kumanyere agerekeranya kabagufata yego vrema hariho ingo sanga zigoye n'ukuri kubaka urugo ukabana n'umuntu nukuri bikanka kihangana ukumva ko hageze vrema aho umutima urengerwa kuko umutima sibuye maze kwihangana ukabona biranse ashobora guhitamwo ndigiriye muhira mugabo wagerageje kameme wagerageje ukabona biranse vrema je nanje no Rwanda kuja kwicara ngapana kuja nkuko wabivuza pana kuja kwicara uja mu buhungu kugotana n'agasore kanaka kugotana n'umugabo w'abandi apana kuca bakana ngo weba ngo naka ngo jya namubonye mu kabari kumwe naka yejo ramwumvise ara hari kumwe n'umugabo wa kanaka apana kuja kwawukana kubera ibyo oya wawukane kubera uziti je ubuzima bw'urugo dance giye muhira ini ngo nifatiye ngiye muhira ku bavyeyi nicare kereze ndere abana nta kindi canke mfise mwaye kuja gupanga ndabikora uko ariko singiye kubera izindi motif aho vraiment nabo nyenda ndabashigikira abo ntangorane baba bifitiye oya ntangorane baba bifitiye vraiment abo nyenda bashigikira okay mu kiganiro cy'ubuherutse twari twakoranye ni ubinyukije twarabonye amakomante y'abantu bavuze ati none muri industry y'amaresi ndunze canke yiki dutunze ibisubiramo kira abo byandikaga bakabata none ko atuye niko nawe uri mu gihe cy'abantu bavuga ko bahukaye dukoresheje igihugu ubundi nabo mu byemera kumwe ni dojo cyane ugenda mufana abafana baravuga ati jewe yarahukanye kandi ndabyemera cyane sinamenye oya kandi nta kusamfise oya nta gicumuro mfise ndera ndumwere kabisa wewe naho watanze na rero nyinshi kwapegetse kandi badumvise ariko bagiye kuza bagacaza ati uyu muntu yatwaye imana ahukanye wewe ubu basigurire rero kugira bavuge neza bakubo kubantu kumuntu yabahaye narabaye ndashaka umukenyezi daye ndumukenyezi narubatse imyaka itari mike naraciye muri ibi na biriya narabonye byinshi bitandukanye rero ivyo natanze ivyo nababwiye nuko nabibayemwo n'ubuzima nabayemwo gutya narayaciyemwo mugabo rero kuri ikibazo gikurikirwa niki uciubaza kwawukana hari ikibazo bavuze ati none babandi bishika bagataha muhira biba byagenze gute ubuzima bw'urugo ntibisigura ngo no kwihambira canke sagasho uraja kubara n'umuntu byanse iwanyu urafise udafise iwanyu naho inzu zo gupanga mu gisagara ziruzuye ucuja gupanga rero jewe narabaye mu buzima bw'urugo munyuma biranka biranka complètement kabisa aho ngeza ubwenge n'umutima n'inguvu ziwanje ndabona ko vyanse puisque umutima n'umubiri zifata ama pièces de rechange bifise campitamwa gufata ingingo
yo kuja kugira gute kuruhurira ubwenge n'umutima kugira nshobore kurera abana banje navyara ego nkifise ubwenge n'utuguvu ko kubaronderera ego nuko vyagenze ego uyu munsi mu rugo iwawe aho utaha n'abana bawe yes ariko turavye kuvyo tubonesha amaso je sinzi ahubwo mbagije ikibazo mbone n'inyishu uyu munsi n'abana bawe bimeze gute nukuri kw'Imana je bimeze neza ego nta kibazo mfise nta stress mfise y'umugabo nta abana banje bayihobya dusa neza bararya baryama bariga ku nguvu ziwanje ego mbega igihe ufata iyo ngingo abantu bagatangura kumva ati burya merishu yavuye ku mugabo yagiye mu buzima bwiwiwe ego babandi basesa nkuyoze bayora basesa nkuyoze batemba ntereke nibace batangura kuza kuguhoza amarira bakubwira ati mbega we namunagari ndagufashe kuriha inzu kubera ndabona abo ntashobora kubura mugabo bivanye n'ingingo wenye n'ubwawe uba wamaze kwifatira nikuri uramenya aho uhagarara ko bajya baje nta rukundo rwinshi babazanye ashobora kubera ukajye kubera ibi kumwe se avuga ivyo ashaka reka tuje kuraba no musi nakaraje urumva meme urumva nawe ugacuja ngaho ngo vraiment niwe muntu vraiment mbona ankunda nyita ugacuja ngaho kandi kamenyo aja kubwira gucafuriza izira ivyo vraiment nta mwanya nigeze ndabira narifashe nyene nk'umuntu w'umugore yiyemera yafashe ingingo kubwiwe ku ruhara rwiwe nyene ego mu majambo make abakenyezi bene bamwebwe mufata ingingo hene izo kugira babavuge nabi haba hari abandi bakenyezi bafashe izo ngingo gusa bakazifata nabi bakazifata ari babandi bagiye babandi basesa nk'irihoze bashavuga ati kizima naka ampangira inzu arandihira inzu akaza kuntahira nta ngorane gutyo mwebwe namwe mwafashe ingingo atakibagira mugasha mumererwa nabi abo bantu bafata ingingo kugira babacafuze nabo mwobahanura iki oya nibisubireko umugabo deja n'umugabo w'abandi ubwo rukundo rekaza kukuzana ko wewe rumba umugore yamuvyariye abana urukundo nyabaki nta rukundo do special akuzanako igikunda nukuza nyene mube muraja muri soko niruza mucafuruzanya amazina aje mu bandi bagabo bagenzi biwe naka mugire rero turudaje naka nuko agupasiye mugenzi we nawe uzozubonaje nta rukundo na rumwe nta rukeya kuko agukunda nirukana umugore we hamagotwa batagutwara rero abantu babikora turabasabye nibareke kuducafuriza amazina twe kuko bitugaruka ko twebwe banaka niko bameze usanga ariko ameze naka niko no siko bose bameze babikora sivuke nimiyemere umugore n'umukobwa nuwo kwiyemera ahari hose nimiyemere mureke kwitesha agaciro ko maze kwigira garago buri umwe wese aza kwicarako kandi akwicarako acarengana bagerageze batwubahirize twe tutabikora reka kubyitirirwa tukiri kuri iyo point nyene uyu munsi harashobora kuza umuntu w'umuhumure bona ati uyu nta ngorane yifitiye kumbure nawe yagize ikibazo mu buzima yapfakaye canke kumbure nawe yagize ingorane nk'izo akakwiganira nawe ugasanga umugore wiwe nawe yaragiye gusa akakwiganira ukumva ko yari yaragowe ukumva ati uyu vraiment ngerageje kumwumva yari yaragowe twari tugowamwe ati yaza akakubwira ati noega mwana wa mama ubona woza ukancanira agacamwa ibibondo tugateranya hama tukarera twese turabavyeyi tukaronderana kandi kamwe kaduhuza uwo mwakira gute yego ntawe vyanka mugabo kugira rero uronkenya wa muntu ari serious nivyo haruza yiyorobetse kugira
ashike kuri ya ntego y'ababantu agucikane. Ahari kibazo ni kugira umenye koko nuwukuri canke sukuri. Yego hariho n'abagabo nabo nyene babayeho nabi mu ngo zabo. Hariho abapfakaye ashobora ati je no ronka vraiment wo tujumba kumwe kubana mu busaza iki gutyo. Kibariko. Ikibazo aho kiri rero kuko nk'ukuri aza kubwira ivy'ukuri ko hari kibazo ariko ubundi bwo abonetse nini baza ko atakibazo gihari. Urashari muto no kuri kwima iforoma iracafyatura ndacari muto vraiment sinovuga ngo kanango ngo ntizonshikira ntibahuya ego tunacafise imyaka mike cane ego bishitse akaboneka mugabo ari mukuri nibaza yuko twobijamwo akandi afise ico yiha naho umugera uva kunyo none mayabramesha ico nibaza yuko stonakirwa ko ico nta byinshi nawe narinza agutumbera ava ico vyagusanganye mu mugambi wese ego hewe bavuga ati uguriwe neza ntiyongeza jewe mbona umengo nosezera dukeza cyane abakenyezi bagenzi banyu nagomba mvuge bagenzi bacu abakenyezi bagenzi banyu kuri uyu munsi wa Lumicash sendazi ibintu birasa neza cyane none uyu munsi uko utamusohokana wo gusohokana tawufise uyu munsi uza kuhimbaza gute n'umuryango wawe uyu munsi ndakuhimbaza jewe n'umuryango wanje ndafise abana natwara meza amfa tuja ahantu twicare turyoherwe yego uwoza kuvumba nkaje nk'ubu nkaza kuvumba nawe mama yego nawe ntari bide nk'uvumbe ngo hari imwe yebo cy'abantu ngati ngomba ntahire umukecuru mama yangu no kureka gutwe oya iyi industry yacu babonye ni foto ati Maeri na Mimi na Merize bagiye gukumbure gusangira agafanta yagiye kumumvyini umunsi mukuru w'abagore bose bavuga ati yewe gayewe sinzi abo irarema gusa rero atasiyo iyo urukurukuru ruje muri industry abari nkuru ibari nkuru none unyuzi nanzira yose nyibatuba buca bagira uke nogende ntabavuze oya byataguye ko nyene babivuga ngo ko ntuze ngo ashaje ngo nawe ngo ari ari umusore ngo ninde ngo arongo yuyundi tuje rushaka nturaba ngo umusore ni nkuru twabyumvikanye gamayere mbabarira ntumwegerere oya twabyumvikanye nyene n'Imana ishuhezagira reka ntaco usezera abakunzi b'Inyishu Media nkama abakunzi b'Inyishu Media ndabasezera ndabashimira kanya kanyu mwafashe mu kunyumviriza nakuze byinshi nibaza yuko mwabyumvise kandi navuze byinshi byiza kuba mama aho muri hose ndabifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ariko mutaja andeo yico umunsi mukuru w'abakenyezi tubwire pana kuja gusara ngo nuko ngari umunsi wanyu no musare n'abanyu musarire mu biwanyu bashimye cyane mwese aho muri abari mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu umwe wese bivanye n'aherereye turabakunda cyane yari Merishu ariko rindira ntudukwakwanye je sinkunda abantu bankwakwanye nk'umukenyezi yiyemera nka wewe mu kazu jejwe gende ubemereye kuri Merishu official uyu mwaka wa 2024 bitegiki nk'umukenyezi yiyemera urakoze cyane ako kanyuma ivyunguka aha rero tuba tugiye mu vyunguka sivyo 2024 hamwe na Merishu official ndiko ndabategurira ikintu kiryoshe ndiko ndabategurira ireresi iryoshe cyane apara zimwe menyereye ngo zo kwa bafani zo kwa bandi akadoza no ubu rero tuje nabishasha bya Merishu nukuri ndiko ndabategurira ireresi azoba ari ireresi nukuri itandukanye nazijya mumenyereye azoba ari ku rwego go hejuru izo bifise isanamu nziza ijwi ryiza ama location atandukanye meza
binashobotse nzobazanira yo reka oya ntavuga nkuraga ndabashimiye cyane gusa baragira subscribe mwe muragira subscribe kuri Merishu official ni abone gira gisasu ni caturika nzobabambe kibashikire ego cyane ni mayari kiramvu rero reka ndabashimire ndababwira ati yari Merishu twariko turaganira ku uyu munsi wa Lumicash reka mbanze nipfuriza uyu munsi cyane mama wanje ahaherereye hose ndamubwira ati nawe aryoherwe mu bandi kumureti na cyane cyane nabandi bavyeyi bose namwe mudukurikirana abashiki bacu muri hanze na hehe ariko mutwibuke muturungikira akantu bantu b'Imana ciao ciao ciao